Bana tatsuri mw'ijuru turagusabye Imana ubasha twime iki gikorwa ukuri Imana turagushimiye cyane amen. W'abajene muri rusange twagerageje kwishira hamwe kugira ngo first of all tugerageze kuduza impano zikiri hasi zikiri zito ariko tubona tuti zirashoboye ariko kandi tunagerageza kugira ngo leme metala ntizigaragarizwe kubusa kumbure ejo canke hirya y'ejo habe uyu canke uriya ashobora kuvuga ati je ndatunzwe n'impano yanje kandi byahereye hasi ku bwa Buja Night Comedy. Heureusement yuko dufise abashaka kudushingira intahe muamaze guca ku rubyiniro rwa Buja Night Comedy kuri stage ya Buja Night Comedy bahavuga bati sindageraho nifuza gushika but aho natanguriye siho nkiri. Ico ni ikintu ciza cyane rero dushaka kuvuga duti turi mu nzira nziza. Benshi mu bibazo bagiye batubaza haragarutsemo mbega Buja Night Comedy twumva comedy kandi niryo jambo nyamukuru kumbure barabaza bati none ni comedy gusa canke harimo n'izindi mpano ko mumva mukeneye kugeza kure letala legend tala zo ngaho iwacu mu Burundi. Of course niyo mizi yacu ni comedy but murabizi yuko impano zihari mu Burundi si comedy gusa. Reason why twagerageje no kuzatura no vyita gusakumba kubera ko hari abantu tuzana atahantu na hamwe yari byigeragaraga but yaja kuri stage abantu bose kumva uwo muntu azogaruka that's good. Rero turagerageza kuzana n'izindi tala zikiri novuga ngo zikiri hasi zitaramenyekana ariko zishoboye. Hano vuga reka mpere kuri comedy nyene turazana aba comedian baba ngaho ibujumbura mbere ndetse no hagati mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turazana kandi abaririmbyi bakunze kubita ngo aba upcoming kambere babita aba underground ariko zewenye twarabihagaritse kuko nabo bari inside the ground. Turagerageza kuzana aba upcoming abaririmbyi ashaka kuba afise nk'indirimbo imwe zibiri zitatu meme na zine ariko akaba ataho arigeza akaba atarigera aronka opportunity nimwe kugira ngo aje kuri stage nawe agaragaze impano cyane nawe bamumenye ko ari umuririmbyi. Iruhande yabo turazana aba acrobat basanzwe bagira tugenegene bijya byo ku benshi bakunze kubifata muri rusange kandi nka maji mugabo ni by'ukuri n'ibintu bitegurwa kandi ni impano ziwabo. Twese turamaze kwabona bajye usanga bagerekerana bakagira iki mashite ibyo gutamira imiriro zijya n'itara kiri for develop. Turazana kandi aba défilé de mode cyangwa se les mannequins muri rusange kenshi barakunze no kuba bahari muri Buja Night Comedy aho tutazana n'umugwi umwe wanashaka muri ya ntumbero nyine yo kugerageza nidufate ngo tuduza ababonyene hariho nabandi bakeneye gutera imbere biciye muri Buja Night Comedy aho bose nagenda avuga abaririmbyi aba comedian aba défilé aba acrobate turagerageza uburyo bw'uko nituguma tuzana umuntu umwe cyangwa se nituguma tuzana umugwi umwe mu gihe ari abantu bagitinga nk'umugwi tugerageza ahubwo uyu munsi nimba tuzanye timu yitwa nk'uko prochainement tugerageza tugaca tuzana iyindi timu nimba les danseurs nk'akarorero bazi ko abatamvyi ni benshi kandi bashoboye turashobora kuzana no munsi
umugwi wo mu Kamenge, ariko kandi tukavuga duti sabo mu Kamenge gusa bakeneye kugaragaza impano zabo. Ubukurikira tugaca tuzana nk'abo mu Kanyosha nk'akarorero, kurikira tukazana abo mu Buterere za aha mu Gihosha tugatembera hose, si ni Bujumbura gusa nkuko nabivuze, no hagati mu gihugu turagerageza kuzana abanyempano baba bashoboye, ariko kumbure nibaza ko tuza kubigarukako vuba cyane nivyadukundira. Nibaze ko ico gisata tuzogerageza kukigeza kure, kubera yuko tugerageje kuraba aho tugera turabikora neza, ariko twibaza yuko nitwaro nk'ayandi ma companies abandana adufata mu mugongo, navyo tuzogerageza ico gisata naco tucameliore. Rero ibikorwa byacu ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze, no kuvuga 2025, niho twatangura ibikorwa nyezina byo kugurura iki gikorwa cha Buja Night Comedy, aho novuga ngo nk'icicaro nyamukuru twagumye dukorera muri ville hajya anye kuri Avenue Ngendandumwe, duze gato karenga kuri Hopital Prince Louis Rwagasore, kumbura cyo ubona a gauche yaho uri kuraduga akabare bita ku Muganuro bar, niho kumbure twagize nka siege tunakorera inshuro nyinshi, ariko kandi twagerageje muri wa mugambi novuga ngo wo gutembera tuza gushobora kuza kugarukako, twashoboye no kuza turaca nko mu Kamenge, twagiye turakorerayo kugira ngo n'amatara ari mu Kamenge bashobora gushika hariya muri ville, ko murazi amadeplacement niba vyoroshe na bukebuke. Rero nico gituma twagerageje biri no mu migambi yo kugira ngo tuze turatembera isiera mu makartier agiye atandukanye agize isigara ca Bujumbura, mbere ndetse no hagati mu gihugu cyacu cy'u Burundi. 2025 twari twihaye ihangiro ry'uko dutegerezwa gukora chaque dimanche kugira ngo d'abord Buja Night Comedy ibanze imenyekane, abantu benshi bamenye c'est quoi Buja Night Comedy nkuko nabivuze, kandi novuga ngo byaragenze neza cyane. Of course ntibyari byoroshe kuko abenshi muri mwebwe organisation y'ibiteramo murayizi kunsumvya, ico twita igiteramo, gukoranya abantu canke gutegura ibi nibi na biriya ntibiba byoroshe. Ntibyari byoroshe rero mugabo novuga ngo byaragenze neza muri ico kiringo twariko turakora chaque dimanche. Twaragerageje ko twari dushoboye kandi nkuko twari twabiteguye, nubwo intambamyi zitagiye zirabura, intambamyi zagumyeho, ariko twaragerageje kugira ngo igikorwa cy'iwacu ntigisubire inyuma, ahubwo dutere tugenda imbere. Aho nyene nkiraho twaragerageje no kugurura imbuga zigiye zitandukanye tukiri mu ntango. Turafise les réseaux sociaux dusanzwe dukoresha, hose twitwa Buja Night Comedy. Abenshi nibaza yuko iruhande yuko musanzwe munadushigikira, kumbure musanzwe munadukurikirana, kimwe mu bintu tunabashimira cyane gose. Mu bisata byose byagenze neza, izo mpano zose twagerageje gukuza byagenze neza, ariko mu ntango twari dufise yindi plan yo kuza turinjira tunatumira n'abandi bakomakomeye, ariko ivyo navyo twari twabishize mu mice ibiri. Hariho umuce
kumbure nk'abaririmbyi cyangwa se abakomedian cyangwa se afise ibindi bintu bakora ashobora kuza kuri stage kumbure kugira ngo Buja Night Comedy igire uburemere gusunza ahuko ibya mu comedy cyangwa muririmbyi akiri hasi yoterera muri ubwo buremere bwa Buja Night Comedy. Benshi twarabibonye haragiye haraza abatumire bagiye batandukanye kumbure twese twarabibonye haraje Gasore Babalao ari nawe yadufashije mu kugurura igiteramo Buja Night Comedy le 22 juin 2025 mu ntiza amashi yanyu kuri Gasore Babalao. Iruhande ya Gasore hagiye haraza abandi bakomedien nka Hoshe yaraje muri Buja Night Comedy, haraje Mutima le comédien, haraje Kigingi le comédien n'abandi benshi kumbura nyaza yuko ivyo byose mwagiye muyibona. Rero ico caradufashije ubwa mbere mu ntunganyo y'iwacu ariko kandi no mu iterambere ryacu byaratanze iyindi image yo kugeza kure no gutanga uburemere kuri Buja Night Comedy. Iruhande y'ivyo navuze umugwi wa mbere kubatumira bakaza kuri stage bakaryohera abantu cyangwa se bakigaragaza mu byo basanzwe bakora. Iruhande y'ivyo turafise une partie twise The Star Stories, ni igice dufise muri Buja Night Comedy cyaho naho nyene dutumira umuntu pas nécessairement ko aba ari umustar ariko umuntu afise ikintu amaze kugerako naho amaze kwishitsa cyane se umuntu ashobora kuja imbere y'abantu akagira ico asangije ugwaruka canke akagira ico yoterera mu iterambere ry'aba batarashikira kumbure iyo ntambwe yiwe canke kugira ico yo kwigisha abantu babaje guteramira muri Buja Night Comedy. Turatumira abagiye batandukanye aho twashoboye gutumira umwe mu ba promoters bakaba n'aba YouTuber kumbure n'aba journaliste sinzi turi kumenga twashoboye gutumira Starboy aramaze kuza muri Buja Night Comedy abaye mutumire muri The Star Stories mu ntiza amashiyanye kuri Starboy. Ivyo rero navyo nyene byadufashije kugira ngo igice cha The Star Stories kidufashe kugera kure. Iruhande ya Starboy The Ship twatumiye nk'abandi novuga nka promoter de la capitale nka Mutima le comédien n'abiyungunganya basanzwe bakora utwabo. Twatumiye Jordan asanzwe ari CEO wa Jordan One Company. Abo nabagiye baraca kuri stage ya Buja Night Comedy kugira ngo kumbure hagire ico bashobora kudusangiza. Kumbure abo gusa no muri bajye baririmbyi twagiye turavuga kumbure hari umuririmbyi ashobora kuza aje nk'uje gupartager inkuru canke gupartager les idées ariko kandi hariho nabaza nk'abaje kuririmba aje guperforminga canke akaza aje gukora ivyo bibiri. Mu baje gukora byose kudusangiza ivyiyumviro canke se kudusangiza ubuzima iki hanovuga nk'umuririmbyi Masterland yaje ubwa mbere aje muri The Star Stories ariko kandi kuri uwo munsi nyene yagiye anaryoheye abaje guteramira muri Buja Night Comedy. Kimwe mu byo abakunzi ba Buja Night Comedy bashoboye kwishimira cyane gose. Twarashoboye gutuma ko n'abandi baririmbyi ariko novuga ngo nka bose abasigaye baje
kumbure baje guteramisha abaje muri Buja Night Comedy. Haraje abaririmbyi nka Wiz Designer, haraza MB Data, haraza Umukombozi n'abandi benshi cyane, Halijo n'abandi benshi cyane. Abo rero n'abandi nkiriwe ndadondagura barashoboye guca ku rubyiniro rwa Buja Night Comedy kugira ngo baryohere abaje guteramira muri Buja Night Comedy. Nivyo rero kubijanye hanini n'intunganyo ya Buja Night Comedy. Hama navuze ko twatanguye dukora chaque dimanche, ariko inyuma twari dufise plan yo kuzohindura, ntitugume dukora chaque dimanche, ahubwo tuze turahindura kugira ngo abaza guperforminga, abaja kuja kuri stage nk'abakomediye, murazi ko bisabwa ko bandika, cyangwa se n'abaririmbyi muri rusange murazi ko bisabwa gutegurwa, kugira ngo rero umuntu d'abord azoja kuri stage aronke umwanya wo gutegura ivyo azoja gupresent, kuko mu ndwi imwe ntibiba vyoroshe kuronka ivyo wama werekana every Sunday. Diaspora da Sinzira.